kugira ngo ndakuzane ngaha kwari kugira ngo ndakurinde. Ndinda Mm. umuntu yanjyohera mu bakinyi gusumba abandi ni Aisha. Nenzi ko avuga sungura. Oya sungura wapi, sungura guma twenga ubusa. We mu bahungu wakunze Noella, we ninde wakunze mu IJISHO Media muhavuga ati je kweri ndashaka kuzokina nashe ndashaka kuzomubona. Nani ndio witwa nta muntu n'umwe kana n'ubusa. Ahantu turi nubwo imbeba yoca ngaha yonyine yashobora kubisohora hanze kuko icyaha dukoze n'Imana ntiyoca ihanganiye. Ini Buja Today TV turabaramukije canke mwiriwe bwake aho muri mwese. Ndazi ko Buja Today mudukurikana muri kwisi nzima, ndakweza gukora subscribe na notification kugira uzaronka amakuru ari update, uzaronka ibintu bimeze neza, amakuru y'abakinyi b'amareresi n'ibindi byinshi bitandukanye. Nagiye kure na kuno musi ndi kumwe n'abantu badasanzwe, kumubona n'abantu basa neza vraiment. Ndi kumwe n'inkoko n'irigi. Kwanza tuganire mumva icyatumye nshobora kwegeranya aba bantu kugira ndabaha amakuru yabo. Ni sawa? Ni sawa. Urakomeye? Ndakomeye. Kuvuga buke Ndakomeye. Ni sawa na? Namahoro. Urakomeye? Yego ndakomeye. Akazina kawe? Akazina kanje nitwa Noella. Noella, nawe? Nitwa Belyse. Mugisha Belyse. Bamaze kubibona ndi kumwe na Belyse na Noella. Urashaka kaza ati kubeki ndabazanye bakoze iki bazwi he? Nawe mutawarana mubaza ariko ndaze muraza kuhamenya tu. Belyse usanzwe ukora iki kwanza? Sanzwe nkorera muri company y'Abahinde muri industriel. Mukori? Dukora ibintu nyine bitandukanye, ibintu by'amabuji, ibintu by'ibibiriti n'ibindi nyine bitandukanye. Kuba muri yarakora ibibiriti Cyane. je katavyo ndabona. Turabikora rero azotira agashamba ruze kuraba. Niyo mpamvu arakari umuhindi, niyo mpamvu gira yambara nk'abahindi. Oya siyo mpamvu gusa nabyisanzemo ndabikunda, bambara neza barikwiza. Niyo bakwigishije kwambara uko? Noella, wowe usanzwe ukora iki? Jewe ubuzima bwa minsi yose ndadandaza. Umudandaza. Gato tudatevye icyatumye ndabamagara tuganire, hari agafilme gashasha mperuka kubabonamo kitwa INKOKO N'IRIGI. Kubera iki filime bayise INKOKO N'IRIGI? Filime twayise INKOKO N'IRIGI kubera n'umukobwa na nyina. Rero basipoje yuko mama ari inkoko, je nanje baca banyitirigi. Najya umwana w'irigi ni rigi? Umwana no. Umwana w'inkoko ni rigi? Umwana w'inkoko. Umwana w'inkoko ni inkoko. Nagira umwana w'inkoko n'umuswe. Ni inkoko. Ni inkoko. Nayo ni inkoko. Oya, irigi n'inkoko biratandukanye. Swi ni umwana. Ni umwana nk'uko wovuga. Umwana wa naka none wumva buvuze izina buvuze ko ari umwana. Nimba cyo kitego tunavuga ati inkoko n'umuswi, wowe ukaba umuswi uwe nawe akaba inkoko. Oya. Oya. Inkoko n'irigi bashatse kuvuga nyine umumama, urumva mama ni mukuru je ndi muto. Urumva acaba inkoko nanje nkabirigi. Noella, wowe uri inkoko? Yego. Kandi twabonye inkoko isake ntigeze tuyibona, twabonye inkoko kazi isake ntigeze tuyibona. Yarihe? Isaki yiwanje. Isaki yiwanje nta yiriho. None umwana yavuye, nuzi ko umuswi inkoko isake itaboneze umuswi ntuboneka. Isaki yiwanje nta yiriho bari baramaze kuyirya.
bari bamaze kuyirya yewe kaye bande isaki nyene urumva yari yaritavye umuremyi. Noella filime inkoko n'irigi yanditse nde? Filime inkoko n'irigi, umwanditsi wayo ni Nyama. niwe yabahenzemo ibintu byo kwigira inkoko n'amagi. Yayisize muri iyo kanyene y'inkoko n'irigi. Yego. Belyse musanzwe mukinira hehe filime zanyu yo ziraba hehe? aho dukinira amaprasa tujya gukiniramo. Oya aho umuntu ashaka gusanga ibikorwa byanyu. Ibikorwa byacu bishaka uja kuri IJISHO Media. Okay, ni filime inkoko n'irigi nibaza ko ariho twayibonye, nashaka gusa numve ko hari ahandi mwoba mukinira. Sirara tuganire kuri mu gafilime indani. Mama twamubonye wakundanye n'umuhungu mu nyuma agutwara umusheri reka tubaze inkoko ibyo bintu birabaho Noella? Ivyo vy'inkoko n'irigi birabaho, biriho kandi biriho no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biriho. Abantu barya inkoko n'amagi wobabwira iki? Abantu barya inkoko n'amagi no babwira yuko bobihagarika, novuga yuko bobihagarika kuko ntabwo ari vyiza. Yego. Kuba mama nabo bashaka kubona abahungu bakundanye n'abakobwa babo nabo bakabipfuza canke bakabaprofita. Nabo nyene twobahanura yuko bobihagarika kuko si vyiza. Mu mico y'abarundi n'abarundikazi suko bimeze. We nk'uri mama tureke filime vyagushikiye ukabona umuhungu w'umukobwa wawe ukamwifuza ukamara gufatwa wo vyifatamwo gute bigenze nka kurya twabonye muri filime vyagenze? Sha je vyongora umenga ntavyo noshobora, ntavyo noyubahwa kuko kiragoye kubaho ku mukwe. Harya umukwe ni ikintu gikomeye cyane kuri wewe n'abukwe. Yego. Canke nk'ubu bigahinduka ukabona umukwe aje kugutongoza Yo. Oya. Uwo mukwe niyo bariwe. Oya. Birashikana avuga ati jewe umwana na nyina byose nukujaniranye. Sha uwo mukwe ntaba ariwe kabisa. Uwo mukwe aba yarinze aturukira umukobwa wanje agaca agomba no guturukira je inabukwe. Sha oya uwo mukwe ntaba ariwe kabisa, aba yaravangiwe. Narashaka kuvuga ati je nasanze umwana atakintu. Rega numve tikuri mama wiwe nawe. Na cyane ukunda gusanga biba kuba mama batabana n'abagabo Ego kenshi birakunda kuba iyo ufise umukobwa akuze ukaja kurongorwa kundi mugabo ufise umukobwa ugaca usanga wa muhungu ariko aratongoza umukobwa wawe ashatse kuza kugutongoza wewe nyina. Ivyo bibaho kandi biriho. Ego. Hari naho usanga biva yuko usanga abantu baba mama bigashika gasanga n'umumama umupapa yarigendeye nyene yaciyeho gasanga utudemu tugishushe twaramutwaye ugasanga wa mumama nawe kugira tuze ashaja mu misore Cha ego biriho kabisa. Biriho abamama benshi usanga baja kurondera abahungu bakiri bato bato. Akajambo kamwe kubakwe nyene bataba bavangura bajaniranye ibintu byo gasanga umwana na nyina. Ivyo nturumva ko biteye isoni vraiment nk'imico n'imigenzo y'ikirundi biranazira vraiment. Biranazira nyene kuko mu mico y'ikirundi suko. Twobahanura yuko bobireka nimba yashimye umukobwa wiwe akagomanya umukobwa we nyene yashimye mugapana guca yimvira nayo nabuko. Nibi mama ibishuga daddy bihebe kuza biratwara utujene Sha barahari ni benshi kandi byinshi mwama mwabonye bica ku ma YouTube ku ma Facebook ugasanga umumama ashaje yitwariwe n'agasore, umupapa ashaje yitwariye agakumi kakiri gato. Ivyo byose uratiko mwama mwabibonye. Muri Uganda mnakoya ka gutraininga sana mwiyo minsi y'umugabo w'imyaka 80 yatwe umukobwa w'imyaka 20. Belyse ibintu bivuga ki? Ni ibara none
nawe urabyumva ko bigoye none urinze gusa ikibazo si ku muhungu gusa n'umukobwa none abantu ubona ko angana naso oya aravuga ati abasore baramwitwaza ngo abajene ngo barakenye bigatuma mwemera abazehe baze vraiment imyaka 20 ku myaka 80. oya si byiza ibyo si byiza kubera uca usanga mubyaye umwana mwabyarana nyamwana ugaca usanga umupapa aciye apfa kubera abakuze wari usigaye urarera abo bana uca uja mu ngeso mbi ukaja kuja ku bandi bagabo urogiye kurondera abandi bagabo rero urumva ko bica bitanga imirerere mibi mu bana kubera ko wagiye ku muntu w'umutama akacapfa ukaca usigara urarera abana wenyene kandi burya umugore kurera abana wenyene n'ikibazo usanga nyene wagiye mu ngeso mbi urumva si byiza ari abajene fiye nkayo bavuga ati imisoro irakenye kweri abapapa canke abakuze niba usanga bayafise wewe uremeranya nawe jewe ahabwa none ababwira yuko ivyo bintu atari byiza bakwiye kubihagarika kubera ko nta terambere hari usanga bivana n'umufuka urafise umuhungu mukundanye ndamufise nk'ubu urumva ashaka kuba akenye agashaza n'undi rugabo rufise inoti wowe ugaca uhitamo rwa rugabo rufise inoti oya je naho namukunze akenye none abo bakunze umukene abo bafise inoti bari bahari ariko we ntiwari kugenda kubabwira ko bakunda kubera iki mo nabo bataba barabimbwiye nkabareka oya umuhungu akubwira ko umukunda ukamureka ari umutama oya yari umusore w'umutama arabaho umusore w'umutama afise nk'imyaka 70 atararongora Noella ivyo birabaho birabaho ugasanga arakuze kurongora ibintu byo kuvuga ati arongora ashira umugore mu nzu bikamugora ababuze umugore wo mu nzu mugabo hanze ntabababuze aba bafise Belyse vyoshika ukabona nk'umuhungu ukamukunda ukamubwizwa ati je nagukunze naho uri umukobwa canke tutabimenyere mu migenzo y'ikirundi je vyongora ivyo kugoza iki kandi abahungu uko babivuga n'abahungu rega niko Imana yabigenye yuko bazicagurira bakisabira nanga je nogenda kumubwira ngo nabwo yo kwiruka uya yiruka ja ewe babikubwiye uriruka none je urazi impamvu ntoniruka birazwi n'Imana irazi yuko umuhungu ari we yironderera umugore none uri umwana w'umukobwa uracomotse ugiye nkawe ndagutumbereye dufate nkakugana naragukunze rero ndagukunze ndakujane hedaboro Noella we ntuvyemera ko hari abakobwa barongora bariho nyene bifitiye amakashi yabo bararongora ahubwo wewe usanga ukenye niyo mpamvu utorongora nashaka umpakarorero wewe ka umuntu uzi w'umukobwa yagiye gukwa umuhungu arasaba neza kujya abahungu bagenda bagasaba bagatekera nyene bagenda bagasaba umuzi je ndamuzi ahubwo gusa ariko uburyo ndabizimwo wa mukobwa acagenda agaha umuhungu amafaranga bigakugwa ku izina ry'umuhungu kandi amafaranga yavuye ku mukobwa ntumva ko ari umukobwa bikoze ako si waba yamureheje niwe bayamureheje gusa nibimenyekana nyine avuga ati umuhungu niwe yareheje ariko rero abantu babona kurera banariyo kaje gahungu barakareheje barakarongoye oya none kutampaye example y'umwe wobutse Egawe nano muvuga nawe womenya ariko je ndabizi ko bibaho jewe rero ntavyo noshobora ivyo ntavyo nokwishoborera we nuko ati amafaranga ufise suko atayo mfise naho noba ndayafise je ntavyo noshobora nene nokuba ndakujane he kwanza kandi ucuzana amafaranga je nkabikora ku izina ryanje shitse nawo nkagukwa nane ntavyo nogashwe navyanse we nuko barakuru usanga nyine atari rukundo rukuri mu rukundo rwawe rudakaze so kuvuga rukundo ni rukaze rukundo ndarufise ariko kukubahuka ngo ndagukunda none nimba udashaka kubwira umuntu ko umukunda nimba nuwo kubwira ko umukunda byogorana atantanguye oya Noella wiyumviriye gute kuba oje gukina filime muri Ijisho Media kuba nariyumviriye kuza gukina muri Ijisho Media nagenda kundi ukuntu mukina amafilime biranezera
cyangwa ati nanje byo noshobora kugenda nkifatanya nabo tukaza turakina ni film yego. Belyse ni iki cyatumye wumva uza gukina film? ya je naraja kuri IJISHO MEDIA nkaraba nkavuga ati jya abantu kweri mbonye uburyo twokinana twokorana kubera baranezera kandi filime zabo zirigisha. Ninde muntu wari wipfuza ko mukinana mu IJISHO MEDIA? Umuntu anifuza ko twokinana ni bose. Yavuga umwe uyu je niwe yanyohera mu bakinyi bose nabona. Umuntu yanyohera mu bakinyi gusumba abandi ni Aisha. Nzi ko avuga sungura. Oya sungura wapi, sungura nguma twenga ubusa. Bigeze mukunda sungura? Twenga ubusa. Navuga ati sungura aratombo ya Rosi baby kumbe. Oya. Noella we ninde wakunze mu IJISHO MEDIA muhavuga ati je kweri ndashaka kuzokina nashe ndashaka kuzomubona? Je umuntu ashaka yuko twokinana muri IJISHO MEDIA yari mabukwe yego. Niyo mpamvuga barenze ko muvuga abahungu. N'abahungu bari mu Shaka umuhungu rero. shaka umuhungu. Hari uwo bita Nyama muntu uzaye muri film. Uruhungu rw'urubogare gutya. Awe nyine narifuza ko twokinana. We mu bahungu wakunze? Wowe nakunze bose ndabakunda none. Oya dushaka umwe. Ijya bogare bitwa Nyama. Niyo cuvugo Belyse yavuze. Twese twabihurijeko. Bose ndabakunda bose. Dushaka umwe wenyene. Barancanga amazina, ega sindabaza amazina. Sawa ntacu tuzoza turakora ikiganiro tugatse turaba amakuru y'abakinyi ba IJISHO MEDIA. Twatanguye vuba cyane tuzoza turaba amakinyi kumwe wese muzamaronka amakuru yiwe. Belyse na Noella ndabashimire cyane nizere ko nundi munsi tuzosa tuganire muzoronka kanya. Nta kibazo. Noella ndagushimire cyane nizere ko nundi munsi tuzosura kuganira uzoduha kanya tuganire. Yego nta kibazo murakoze cyane namwe kuduha uno mwanya tukayaga. Harakantu kandi wumva orenzako? Shaje numva umenga nta kandi kantu norenzako. Yego. Belyse kandi kajambo wumva cyangwa kantu nari kukubaza nakubajije ukabwira abakunzi ba Buja Today TV. Abakunzi ba Buja Today TV turabasabye like, comment. Bakomeze. Nakindi. Duterera nyene kubera dutera imbere bagiye barakubita ko share nyene nawe uravyumva. Turanabakunda. Share barayikubita ko ce barayikora. Barayikora naco nikazi mu nkoso urakoze. Nkuko mwavyumvise twari kumwe na Belyse na Noella basanzwe bakina mu IJISHO MEDIA. Vuba cyane tugiye kuba amandi makuru y'abakinyi b'amareresi batandukanye cyane abo muri team IJISHO MEDIA. Mwakoze kudukurikirana kubiza kugira subscribe na notification kugira uzaronka amakuru ari update ku mwanya.